Reka ndagushimire wewe udahengeshanya gukurikira ibiganiro bica kuri runo rubuga rwacu rwa YouTube Pisco Entertainment and Media. Sangwa ikaze muri ikino kiganiro twabateguriye cuno musi. Uyu musi ikiganiro nabateguriye ni ikiganiro bivanye n'abantu bagumye bambaza ati izi foto uzikora gute, izi thumbnail uzikora gute, izi cover uzikora gute. Abantu benshi barakunze kuza barambaza haba kuri Facebook nkoresha Facebook zibiri, ndakoresha yitwa Audace niyo ngendako, ndakoresha na Facebook yitwa Psychologue Kenya. Rero ndakunze kuca nzanda partager ibiganiro vya hano kuri runo rubuga rwacu rwa YouTube Pisco Entertainment and Media. Rero hakaca habaho abantu bansaba nyene ukuntu no bigisha ukuntu bakora zino foto za thumbnail canke zino cover mba nakoresheje bino biganiro. Rero kubera abantu benshi haba hari ama message menshi ndabona kuzandishura umwe bingora nca ndavuga nti reka ntegure ikiganiro ndagicisha hano kuri no rubuga ndabereke aho nca mu kugira ngo nkore zino thumbnail ndazikoresha ChatGPT. Nimba ufise ChatGPT biroroshe cyane kugira ngo ushobore gukora zino thumbnail usanga azimeze neza. Reka rero tumira amatega toya nce ndabereka ukuntu nkoresha zino thumbnail nkoresheje ChatGPT. Okay, reka rero ndabereke ukuntu ushobora gukora izo foto zimeze neza, ifoto zisukuye ukoresheje iyi application yitwa ChatGPT. Iyi ChatGPT rero ukaba utayifise uragenda muri Play Store ngira ngo murayibona. Play Store ndibaza murayibona ngaha muri telefone, isanzwe iri muri telefone. Ni ugenda ugafyonda ko hanyuma ukaca wandika ChatGPT. Jewe ChatGPT isanzwe ndayifise, naramaze kuyishira muri telefone. Rero imaze kuja muri telefone ego barakwereka ukuntu ushobora kuyisetinga, ugashiramwo amazina, ugashiramwo na email yawe usanzwe ukoresha hanyuma kugira ngo uzotangure kuyikoresha. Rero jewe ndafise iyo application yitwa ChatGPT, nsanzwe ndayifise ni iyi niyo ifasha muri byose mu kugira ngo nshobore gukora ifoto zimeze neza. ChatGPT rero ucuza ukayifyondako, maze kuyifyondako urayibona iza imeze gucyanya. Aho ni mu gihe uzoba wamaze kugirane, uzoba wamaze kuyisetinga muri telefone yawe. ChatGPT imeze gutya. Rero murabona hano hariho aho kwandika aha niho ucuza ukacofyonda. Umaze kuhafyonda urabona baca baguha clavier kugira ngo wandike ico ushaka. Rero jewe kubera abantu benshi bagumye bansaba ndabafashe kubereka ukuntu nkora zijya foto, ukuntu nkoresha zijya foto ziba zisukuye, zijya foto ziba zimeze neza nkoresha muri kuri thumbnail za YouTube kuri no rubuga nyene. Hanyuma ucuza ufyonda ngaho, maze gufyonda ko uca wandika ico ushaka. Ushobora kuca wandika nk'ubunye nka jewe nsanzwe mfise ifoto iri muri galeri, kuko ushaka gukoresha iyo foto yawe kugira ngo ChatGPT bayigukorere neza abari ifoto usanganywe, ifoto isanzwe iri muri galeri. Rero nk'ubu nca nandika mu Kirundi nkorera ino foto twambaye amakositime twese, kositime twese. Nashimye gukoresha ifoto twari batatu twambaye ibisanzwe. Iyo foto niyo ngomba kuca nzana kugira ngo bace bayidukorera twambaye amakositime twese. Rero uca uzangaha anye
ukaca ufyonda kuri aka ga plus kugira ngo ushobore kuronka iyo foto. Ufyonda kuri kano ga plus, urabona baciye baguha ahantu handitse kamera, aho ugomba uca wikamera kugira ukoreshe foto wikameye ubwo nyene. Aha ngaha baca baguha hari amafoto, niho hari amafotos, ifoto zisanzwe ziri muri galeri. Urabona hariyo fichier, hariyo video, ibi ni bisanzwe biri muri galeri. Ariko rero je ngomba nkoreshe hano kubera foto mbanza namaze kuyitegura. Ucuzuka cufyonda ngaha muri photos. Muri photos urabona baciye baguha amafoto ubusanzwe ufise muri galeri n'ama video. Rero jewe ngomba ndabe ifoto twari twicaye, ifoto nashoboye kuvuga nti nateguye. Murabona ko mfite ibifoto byinshi, urascrolling ukarondera ifoto yawe. Rero jewe nkeneye imwe muri zino onye. Okay, urabona ko ari izino foto ngomba gutoramwo imwe ngaha anye, twambaye amakostime. Nivyo nasabye, nivyo nashoboye kubwira ChatGPT. Reka mpitemwo ifoto imwe, mpitemwo iyi duhagaze, mpisemwo iyi duhagaze, ngira niho wosanga twambaye tuberewe. Okay, urashobora ucuyifyondako hanyuma ukaca uza ngaha kuri ajoute. Ushonda ngaha kuri ajoute, ushonze kuri ajoute ifoto, curindira ikarodinga gatoya ngaha hanye bikaza bimeze gutya. Aha rero ni nkuko ushobora kuvuga uti twambaye costume twese, reka mbandanye nandike. Urabona ko imbere yacu hari ivyatsi, turi ahantu hameze neza, turi ahantu hameze neza. Rero bimeze ukunye washoboye kwandika ko wandika ivyo uba wifuza kugira ngo bashobore kugukorera. Ni nkuko naye kuvuga nti turi nk'ahantu mu biro, turi naho wovuga uti twicaye mu biro, turiko dusa n'abantu bariko baratera inkuru, urumva baca babigukorera uko nyene ubibasavye. Rero ucuza ukaca ufyonda ngaha, uhejeje kugira ivyo uba wifuza ucuza ukaca ufyonda ngaha, hanyuma ukaca urindira, bakaca bakwebwira ngo urindire gucreatinga. Urabona ngaha anya hariho création de l'image, aha bariko barayicreatinga, bariko barayikora. Mu mwanya tuca turindira, tuca dutegereza gatoya kugira ngo turabe ukuntu baza kutuzanira iyo foto imeze. Rero nuku ushobora gukoresha ChatGPT vyoroshe. Ni application uyikura kuri Play Store, hanyuma maze kuyishira muri telefone yawe, uyuguruye ubwa mbere barakubwira bati ushiremwe ahari, barakwereka ushiramwo email usanzwe ukoresha, hanyuma ukaca utangura kuyikoresha avyoroshe. Katurindire turabe iyo image baduhaye ukuntu imeze. Murabona ngaha anye yuko baza bamaze kuyiduha, twambaye amakostime, duhagaze ahantu hameze neza, ifoto niyo onye. Rero murabona yuko ChatGPT ikora ibintu bimeze neza. Aha ico uca ukora, uca uyaregistra ukayishira muri galeri yawe. Naha anye cufyonda ko gusa uca ugira nkuko unye, ukaba urahejeje gukoresha ifoto imeze neza. Hani nkuko naye kuvuga ni twambaye costume zisa, bari kuca baduha twambaye costume zisa twese. Rero nuko bashobora ushobora kwikoreshereza ifoto imeze neza ukoresheje ChatGPT. Abantu muhora rero mumbaza uko bigenda, nuko bikogwa, nuko ushobora gukoresha ifoto, ushobora gukoresha ari nka thumbnail. Nimba ari nka thumbnail y'ikiganiro uba wakoresheje, uratora ifoto hanyuma ukaca uyikoresha kuri ChatGPT. Rero nuko bimeze, duhure mu kindi kiganiro. Imana ibahezagire. Nuko biba bimeze.
murakoze cyane, ndibaza video mwashoboye kuyibona ukuntu ushobora gukoresha foto nziza ukoresheje ChatGPT. Application yitwa ChatGPT, murazi yuko hariho ama application menshi za AI, hari izikora umuziki, hari izikora amafoto nk'uko mpejeje kubereka. Rero murabonye ukuntu jewe ndabikora, ukuntu nkoresha zijya foto ndazikoresheje ChatGPT. Rero Imana ibahezagire, ndashimiye wewe washoboye kumviriza kino kiganiro. Imana iguhezagire, naho ubutaha mu kindi kiganiro. Ariko ukabutari bwagire subscribe, ugire subscribe kugira ngo wiyunge natwe mu bwami bwa Pisco Entertainment. Dushaka yuko umuryango wacu wo kwaguka. Ugire subscribe, hama ugire na like, comment, hama ugire na partage kugira ngo kino kiganiro gishikire abantu benshi bashoboka. Rero naho ubutaha mu kindi kiganiro. Imana ibahezagire. Merci beaucoup. Au revoir.